si kama nani ya kiboko. Urafite screen video turi kuri live imwe ntayifise ntayihari ntisishobora jewe ndi busy Alvin mbwira kwanza ufite Alvin Etinere n'umugenzi sorry Etinere n'umugenzi rero ikintu gihari shaka kubaza narabonye des attaques avec Etinere ariko ikintu gihari shaka kumenya réellement shaka kumenya ngo turangira amavuta sawa nayashire nganda ziko muyashaka bashire nga amavuta wisiga bagire tubandanye bashirireho nawe reka inzigo canke wisiga n'amavuta na urayakeneye udakiriye amavuta none urakeneye amantu uzenya ushobora kwisiga Joe dena na kimwe uriko uravyumva none Etinere yagize iki ngo itamu kama uyo bombo class yo muntu usara no kumengo discipline ni zero ale twagiye Etinere ngo gute Etinere rero wowe utirata ke Etinere ni biki qu'est-ce qui se passe parce que Joe ndazi victims ndazi mweneyo hama ikindi naco uri kuravuga yuko muri yaga baba barakwirukanye kubera victims nuko bari bakeneye kukwirukana victims nishobora gutuma wowe yaga bakwirukana parce que muri yaga ntibashobora kunyirukana jewe kubera yuko jewe ndi mu bantu bakreye rya cinema kuko batangwe kurondera jewe n'ama idea yose urumva bajya abantu bose n'abahodri ni jewe nabarondeye antuka ijyanuza yose yari jewe uri kumva nimba muri yaga bampagaritse ni kubera yaga ari kinyamakuru gikomeye kandi wibuke yuko erega no feministe gikomeye kwaso mu Burundi yaga gikomeye none nakubesha mbwira ikindi mbwira ikinyamakuru gikomeye mu Burundi nka yaga indi reka niduha yagikomeye mu biki okay reka dukomeze urumva rero sasa kandi je muri yaga narabataho abantu bagenda urabona gukora amazu y'abantu baba escrongo barakomeye tubandana moi je m'en parle couille na kimwe nkeneye kumenya muri ibyo byose moi ce qui compte c'est ma vie ni ibyo wanje si byo bavyafuye rero byo gukura muri projet ngo motife ngo ningo nibankuyemo barampagayise mugabo urumva yuko est-ce que urazi yuko ubu ngubu ibintu by'abafeministe mu Burundi mu mengo babazi kubiya nuze ya power ikomeye cyane ari nundi mu feministe araho ujya mu Samantha n'ujya mu sister ni bari mu Pamela urabazi bajya mu bantu osi banuze bajya barataginga yaga kuri Twitter urumva bashya ku ibintu byari byaba XX ngo yaga ngo murabe ngo mu influencer banyu ngo ibintu bakora urumva na hirya igena posting ijya bari yarazimye bari baduraya bagiye kuyora amasite tubandanye hirya ejo naraposting ijya ntuzenya ijya article bajya bapamera nyene baje muri commentaire yazana ama commentaire y'uburofa mugabo navuze ati umviriza ibintu no munsi bibaye kuri jewe ejo bizoba kubana bawe canke ku muryango wawe none uzotahura quel point bibabaza adutukana kwanza umenga bajya je narabatujije kuri cyane bashaka no kumvuga bikumva jewe sasa rero nakubwiye ibirundi ivyo binyarwanda wabikuye bombo clat we nawe bombo clat ukudukurire ngo uri kunyumva ndiko ndakumva ndakubwira ikintu kimwe kandi urabizi ibyo twavuganye inbox niraza mu Burundi mezo passage nzofata ni je nawe urabizi birinda gukorora cyo ndakubloka ngukura vyumva wowe umbloke jewe urazi ko abantu bose bari ngaha badukuze kubera yuko twebwe ingere twagize inge mbloke uyu wene nyamba niyo wene nakantuze n'utunuze usanga ubu bwose bwatiye bwafashe bugira busaba amatego fata amatelefone y'abanyina bwabo bugenda gushira ya application ya Instagram bugaca buza ngo buje ndiko ndashigereza kora ama commentaire yo uri kunyumva uranyumva mais non écoute pas Nelly uri si gutimyotize okay none wowe rero none ko kumushira mu Etinere
oya urumva Etincelle urumva bijya bintu igihe vyagiye biravugwa kuko urumva Zaneri nati ibintu vy'ama message anonyme hari abantu benshi cyane babifashe au sérieux hariho abantu baza gucrea des histoires ku bantu des histoires zitabaho kugira ngo acafuze umuntu nyene urashaka gusanga umuntu nyene yicariye kavuga ati reka namwandikire Neri nate ibi nibi okay namubonye Alvin kande pasi kande kavuga make mu kanyoko kaso kanyogokuru cyangwa gafutu kawe tubandane uri kurumva ibintu rero by'ama message anonyme byagiye gutuma abantu benshi cyane bagwa mu bintu batanazi urumva uba nkajewe kwera abantu bose babazi ko jewe ndumusazi ndumubarbar noneho umuntu avuga ati ujya muntu nawe no kwandika ibintu bikuriwe antuka abantu barazi ko ameze ukunuko comment ça je vais dire rero ça bijya bintu umutwe wawe hamwe umengo gwaye bifukunye Warengere sigasa neza warengere sigasa neza usa neza yeho ko wonze usigaye kuri urwo runwa rwawe rusesi nta mukozi fisi aho kweri umbonye ingene nsa ntiwumva ushaka kweri ni efe ya bijya bishisha wirirwa mu mapumo yawe bazoyasanga mwamazi kazi kawe ngo vuga kwanza amazuru uyu muri twa Kevin ngo aya mazuru none ndumugabo shangira amazuru ameze gute neza kuba ndumugabo kintu kimeze uko uri kumva sasa rero none nje ndacyakubaza Etincelle yaje gukora iki yasuye kwisiga kwisiga mu korogo ndabayeho neza none mu korogo mpamvuga ndi mu Burundi no muri Kenya mu korogo na mahera gira kuri abakozi Alvin Alvin ntaki baramwirukanye muri Kenya akazi karaheze inde none ya frère bashamwe bari mu kimiza mu Kenya oya arazi ivyarimo urumva rero sasa Etincelle burya jewe naramusizemo kubera article yasizemo iki article yiki hari ama message anonyme nawe nyaramaze guposta message anonyme ya mugabo apana mugabo wewe nta comment yavuzemo je pense que ya en fait juste navyo nibuka mugabo ujya x niyo nibuka cyane ko ibintu byo byaragiye inde urumva inde ujya ni bari mu victime xx je sais pas victime x ni Monia uramuzi ba premier dauphine 2016 gihe cabamona Monia uramuzi baba muri Canada afise umugabo n'abana babiri uzi aragize imana ko yataba mu Burundi none umuntu nk'uyo kabisa giye twufatana ni nk'ujya mu nitwa rimba ari Pamela ngo ni umufeministe twufatana urubasa rero Alvin ujya Pamela ni umu ex wa Woody Agati Music ninde wa muhungu yayikreye ya ndabizi ere kujya ndamuzi jewe kuva bakiri ino yari presidente ujya vraiment ujya ntari no urumva rero ku bantu ariko ashaka kumenya inkuru yaga voilà nuko mumeko muri yaga kandi hari aba feministe benshi urumva rero ni aba feministe ngira ngo nibo nyene bari mu bantu ba mbere bamponyanga jewe bafyonda kugira ngo sizo subekane gukina haje reka ndakubarire kwanza reka ndakubarire kwanza uzi yuko muri yaga bariko baracyanamo haya feministe nashatse kubitera kw'inkuru Dacia ubu ntakora muri yaga ubu ahembwa yicaye yego hama ntuzeye nabana isi bose bajya bose bajya baravuyemo bajya bari mitwe ikomeye erega bajya bose barabakuyemo gusa gofete baca barahaguruka ngo bashaka kwitwara ngo kubera ngo batanguye yaga mu bisanzwe bari kumwe n'abantu wayikre ofete baratanguranye bacavuga yuko bashaka kugirane murazi ko nagira ko ndashaka kuvuga ino inkuru ya urumva bo bace bavuga ati ngo turagushira mu butungane ace yisigara bero minwa
yawe intuze itabi ryara harakanye mani harakanye kandi urumva imino yanjye cyayirabura de itabi naryo ntacyo wawe tuzokuramwe ifumbire yo kuza turatabiza amashugwe n'igazo eske urazi yuko nawe ufite imino yirabura ntugire okay kura ivyo ni turabe kura ko turabe kaciye kagenda kiruka noneho. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, guys. Agasista rero sasa agasista kaba kashaka urumva Nerinate aranshaka. En fait ikintu cyambere kwe kumenya Nerinate igihe cyose uri kuravuga aya majambo yose ari kuravuga nta numvise naguma ndaba interval ufise ngaha hagati aha yamenyo aha uyo mwanya ufise niyo naguma ndaba umenye yuko ufise mu kanwa heza Neri. Urabizi bine twumvikane ivyo si wo kubimbwira wavyumvise si wo kubimbwira ivyo wewe genda wewe vuga rero ndiko ndashaka gufasha ivya yamba ugabanye kwido narakimwe mumfasha jewe kubera yuko urazi gituma njewe hajya bijya binerega jewe naje kubivuga vyamaze n'igihe iya filime bamaze no kwikina parce que moi je savais tout. Rero urumva nimba navuze kujya nashatse kwereka yuko abantu bose bandika amajambo ku bantu bazuzara amajambo bandika kubera yuko hari abantu bandika amajambo bibaza ngo bariko barafyina cyangwa bibaza ngo bariko barigiwera kumbe bariko arica ubuzima bw'abandi sivyo ariko nta na kimwe nkeneye kufasha wowe na kimwe kubera yuko nta na kimwe ushobora kumfasha sivyo ariko ikintu kimwe no kubwira ufite mu kanwa heza Nerinate nta nikindi cyo cyakasha kubyo sivyo ndiko ndashaka kuvuga wewe wavuze ngo ufite iminwa yirabura nk'iyo yiwawe gukuramo ifumbire jewe iminwa yanje ntirabura nk'iyo yiwawe uri kuravyumva wewe ejo niyo nakenera ifumbire yo gutwara muri gazo nzokubwira iyo minwa yawe tuyikate tuyikuremo ifumbire ntushobora kugira umunwa wirabura gutyo mwana uze nibibaho urazi ko abakobwa bakunda umuhungu afite iminwa yirabura n'abandi abantu bafite iminwa yirabura barazi gusomana urabizi cyangwa nturigera usomana n'umuntu afite iminwa yirabura somana wowe umugore wawe wamutaye mushenga cha urazobaza agenda azi gusomana Nerinate mama yavyaye antuka nta mugore je fise bro bombo clat Alvin rindira gatoya mbwira wewe ni wakoranye na Rasco wewe yego Rasco yakwe scrote mwe n'amahera agiye abaririmbyi mwebwe aza kubabwirira ngo Samire hariya hejuru bamuhaye amahera ashoboka Sirasco gusa aba evenementiel benshi bo mu Burundi amahera baba babahaye abantu siyo batanga ku artiste baragabanya ko kandi bakanakubwira ni benshi cyane babikora muri no misi hariho n'abarganisateur b'ibiteramo aza kubwira ati ngo ndaguhaya urayajya atari uko ngo nca ndamutwarira kanaka kandi kanaka kandi ukacu usanga uyanse urya kanaka cayemera rero ivyo bintu aba evenementiel bose barabifise kandi wibuke yuko dushonje sawa ushonje biragura kuraba sawa rero je ntashaka kumenya ari ikintu cyanyishuye Etinere kubeki wamuzanye muri bijya bya gusaba ngo bavuga ngo usa neza sha Etinere je ndibaza yuko ngira ngo nanye urumogi ariko Etinere je ndibaza ariko nta kibi yankoreye cyatayi ahubwo umuntu yankoreye kibi ni bajya ba Pamela bajya ba Samantha bajya abantu zenya bajya ba papa wiwe rero nziko Samantha arafa pasede namututse yabwiye kuvuga ngo abagabo bose ngo namapubere none ya feministe si uko bavuga eske urazi yuko ujya Sheba Kalongi uramuzi yo mu Bugande yari umufeministe wa mbere kandi yari umu artiste hariya mu Bugande yabwira abakobwa bose ngo bishobose bazoreke kurongogwa kwera yuko abagabo bose nimbwa niko yavuga ujya Sheba niko yavuga Sheba ari umufeministe akomeye cyane mu Bugande ariko Fendefe yaravyaye kandi yavyaraye n'umugabo w'abandi kubera iki yagiye kuvyara kubera iki finalima yabonye yuko abagabo atari imbwa noneho ajya kwagura amaguru kubera yuko umugabo azoguma ari umugabo kandi aba feministe bose bazana umuntu wabazana iki mugabo yo je ndibaza yuko tugeze mu gitanda bararyama ntibaduga hejuru rero niyo mpamvu aba feministe rero mu Burundi ikibazo dufise nuko aba feministe bafise power ikomeye cyane ku buryo company yari yo yose yubise aba feministe bariko barakuvuga ikijugumira
kandi itazi ko ivyo bari kuvuga ko ari byo cyane ko atari byo mugabo ufite ke bumva ko ari abafeministe bacha batangwa guhagarika bagatangwa kuvuga ati ngo urumva ngo bajya abantu ngo n'abantu ijambo ryabo birigera kure ngo kandi ngo urumva twebwe ngo urumva ngo audience yacu ngo dutegezwa ngo kubereka ibintu vyiza ngo maze ngo kuba uri kuravugwa n'abafeministe nivyo bintu byambaye ko jewe uri kumva ibintu byambaye ko jewe ni ibintu byambaye ko ntatahura ata preve nimwe yigeze iboneka mugabo ufite ki abafeministe bagiye kwandikira amapage quelconque eskuzi kujya mpamera yambwiye ngo na bado ngo n'izindi contrat ngo zizohagarara ngo ucuza kurira oya narabonye umenga wa postinze kuri inuzeye jya mpamera twaratukanye twose ndabakorora mu nyuma menga sinzi umenga Rega wewe ego mareshari abagore bubawe twese turavyemera kuko mama bacu n'abagore bacu n'abagore urumva turabuba mugabo hari abandi bagore nabo nyine baba bashaka kuturenganya uri kumva ariko twese turubaha abagore wallahi man jewe nakubesha man mugenda respect agisina gore kubera nzi yuko arigenda musaba kanyima none nkarafukama wumva no mubaha gute nkarafukama nkamubwira ati bana ningize umutwe bazi abagore bubawe jewe kabisa abagore ndabarespecta n'umutima wanje wose kandi no kuruka Imana mugabo hari abagore barengeje nyine abagore umaze kubona umugore ashaka kubomora ubuzima bw'umugabo quelconque atacu bahuriye ko atazi famille yiwe atazi passé yiwe atazi kugira ngo agera hari byageze gute uyu ntabwo ari umuntu mwiza bro ngewe none ibintu abantu bamvuzeho byari ibintu nta muntu afise preve sivyo none gute utafise preve gutunyagiriza ikintu nimba udashaka kwibonekeza wiserukiza uvuga ati nimba uyu muhungu wallahi ndakubwije ukuri mama yamvyaye bro jewe kugira ngo umuntu anyagirize umuhungu n'ingene nkundi gisina gore abayibaza iki eske ku muntu ufise logique kwiri ku muntu ufise ubwenge wumvise ngo Alvin ngo akora amagiriza abahungu uriyaza yuko vyemera je navuze ati yaba ari umukobwa basi omwe je nari kuvuga ati none ndavyemeye ariko jewe unyagiriza umuhungu bro none ngiye nkunda abakobwa ngo ndindaya bya danje ariko jewe barampagaritse ku kazi kubera abakobwa abafeministe naya iravuga ati ngewe ntitwokorana mu mwanya abafeministe bariko baragira kandi umenye ko muri yaga hari abafeministe bakora yose reka tuvugisha ukuri muri yaga barafise amacakubiri ndabivuze yaje amacakubiri navyo nyene na amacakubiri ndiko ndavuga ngaje ndiko ndavuga homoniste na feministe jewe naje na amacakubiri ndiko ndavuga barafise amacakubiri jewe ndabivuze jewe nari nate muri yaga barafise amacakubiri daeje jewe navyo nyene je na bintu by'amacakubiri ndimwo mugabo ndiko ndavuga kuvyerekeye ubuzima bwanje you get jewe noneho narivire mu Burundi kuko nabonye umengo je nakushobora gukora mani je ndiko ndapambana ijiro n'umurango wewe ufite ubuzima bwiza usanga uva amafamiye meza kuko uzorabe abantu bava amafamiye meza ata stress bafise niho abantu bafite umunwa cyane noneho ngiye mba ndiko ndahasolinga nironderera wowe kacushaka kunyikira ubuzima man uba wibaza iki jewe rero niyo mpamvu nakeneye no muri Kenya noneho nironderera ubuzima nkomeze umuziki wanje warimutse bya warimutse ibintu byanjye byose narabigurishije ibindi narabitanze byose najino umuduga wanje none nazanye no gusa sino nazanye umuduga wanje n'impuzu nkeya sino bisigaye byose nje none naripanze ngaha nubona homba let me show you homba sindagura televiziyo mugabo ndiko dipanga pole kemba ngaha Urechu bakiri hariya je nari museneri nata je niberanga wikuranyumva je navuye mu Burundi nigira kubera nabonye abasi ni benshi cyane kandi hiyo niyo mpamvu usanga nuzi tuganiriza izigo kubera tungane bwari ko burakwirukako ya personne kubera ntabwo tungane bwanyiruseko
je nayidesize avuze ati jewe ndi umu content creator, niba ndi umu content creator nkaba mbona mu gihugu canje hari ibintu vyinshi bidahari kugira ngo jewe shobore gukomeza akazi kanje, noneho ndaja mu gihugu mbona yuko ivyo bintu bihari. Noneho je naje muri Kenya kubera muri Kenya bafite lisansi ya YouTube, ino Facebook irahemba, Instagram irahemba, urumva ino ama opportunity ni menshi cyane, kandi naje no kugira amenye icyongereza aussi, naje no kwiga, uri kumva naragerageje kwiga mu Burundi icyongereza mugabo indaya zabaye nyinshi cyane, nta mwanya nari mfise. Niyo bazo gufatira no kubitungwa hiyo umviriza, urumva cyo ndavuga ati reka nzino ino noneho jewe naratanguye school ndiga icyongereza, naje no kugira icyongereza noneho nzi ndakora ibintu byanje byose mu cyongereza no mu Giswahili parce que icyongereza c'est international, mugabe Kirundi c'est juste au Burundi au Rwanda, urumva noneho naje no kurondera ubuzima jewe kandi ndabayeho neza, kandi mu Burundi nzogaruka nkore ama video nkore indirimbo n'abasani, mugabo jewe ubu ubuzima bwanje bwose naje kubintu genda rero Elinaz. Ikintu nashaka kubwira ni kimwe, ukazokumva umuntu ariko aravuga yuko je ndamufitiye ideni, jewe ndi umuntu nta deni njya mandari inzara mugabo nkabandi ko ndaga ivyanje, kuko wanyuma jewe nta probleme nimwe mbafitanye n'umuntu, jewe mfite probleme n'ubuzima bwanje. Noneho jewe vuba muzotangara, jenze umuntu wa danger. Urabona jewe nkiri mu buterere nabwira abajama banje jenze umuntu wa danger, ntibavyemera. Noneho narabaye umuntu wa danger. Ndondera impapuro hari mu diaspora waronse ushaka gusangayo. Nta mu diaspora mfise, nta mpapuro je ndiko ndarondera ubuzima, ko yabandondera impapuro sinari kugura ibintu. Urazi ibintu vyinshi ngene bizimvye, Maisha ari ngaha arabizi, even ko ari mu boss lady mu Rwanda ziko arazi ko Kenya izimvye, ariko nizibona umuntu nta no kwezi maze ngaha nkaba naraguze intebe, nkaba naraguze imeza, nkaba naraguze man inzu mbamo ndayikota 30,000 y'amakenya. 30,000 y'amakenya uzi ni nkangahe? Ni nka $250, $270 iyi appartement mbamo ni $270, harura marundi nangahe? No miliyoni urenga, sivyo? Siniko nabeshi amavuta wisiga bariko baragusaba ngaha. Amavuta nisiga sishobora kuyababwira kubera yuko nimba mubona yuko nisiga mu mukorogo ukaba warampegereje amahere nkabasa neza, mukaba mwifuza kumenya amavuta nisiga kugira ngo muyisige, ntimwumva yuko mukorogo ikenewe. Eske abantu bose murashaka kwisiga mukorogo? Nimba mushaka kwisiga mukorogo murambwira ndawubahe, ariko mumenye ko mugira mwisige mukorogo kugira muse neza nkanje. Murakoze. Abantu bariko bambaza tashawoda ninde ninda mujya none ubu, ariko hari abantu ngaba bavuga ibintu biri bizarre yo. Tashawoda nawe Tashawoda ngo bizogenda gute? Ego Tashawoda ndacari manager wiwe, kandi nubu nijya ndirimbo yasohoye last time amahera nayarungise ndino baramukorera video. Donc Tashawoda tuguma dukorana mwibarabara inde Tashawo wamusize mwibarabara. Tashawoda eske Tashawoda ntimumaze imisi mumubona asa neza? Ujya mukobwa wanje asa neza, ujya mukobwa wanje yaranteranyije n'abantu bamwe naremegwe ibintu byinshi cyane kuri ujya mukobwa. Sishaka kuvuga amajambo menshi mugabo muca mutabura. Ujya mukobwa naremeje kumufasha, kandi ujya mukobwa ubu abayeho neza, muhora mumubona arasangana vraiment, kandi je byose ndabyishimiye kubera yuko ujya mukobwa je nkimuzana mu entertainment ntiyarasa kujya, ntiyarafise vibe ya kujya, ariko ubu ngubu Tashawoda urashaka kumubona ukabona ko ari umukobwa asa neza, you know. Ujya rero ngiye nzakomeza ndukorana, tuzakomeza dukorana, noneho ibintu bizogenda neza. Murakoze abantu mutangeneye, ariko mumenye yuko nawe mutangeneye muramfollowinga. Ngaho murabibona yuko Imana igira neza, malgré tout murazi ko abantu bariko muravuga yuko Alvin agirane Nina tamuye ba Nina yamuhevye, Alvin azocamera nabi, patata muravuga ibintu byinshi. Mugabo ubu murabona ko Alvin aberetse appartement yiwe yiberamo muri Kenya,